Niteka ryo kubana na mwebwe mwese mwahisemwo ino mbonesha kure BTV Burundi n'umwanya w'amakuru mu Kirundi. Aya nayo akaba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Igihugu c'Ubuyapani cashikirije leta y'u Burundi kuri uyu wa gatatu inyubako za kijambere zubatswe ku kivuko ca Bujumbura. Twabibateguriye muri ano makuru kandi turaja kubabwira ingene imirimo y'abanyagihugu bamwe bo muri zone Kinama quartier Bukirasazi aho ni muri commune Ntahangwa ya hano mu gisagara ca Bujumbura imirimo yabo itariko iragenda neza kubera ikibazo c'ikena ry'amazi. Idonido rero ryano makuru yacu ni mukanyisase sangwe ikaze. Ndasubiriye kubaramutsa nari mpejeje kubivuga mu ntangamarara. Igihugu c'Ubuyapani gihejeje gushikiriza leta y'u Burundi kuri uno wa gatatu inyubako za kijambere zubatswe ku kivuko ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agahamagarira abarundi kuvyaza umusaruro uwo mutahe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Areroris Ndongozi. Kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 9 Gitugutu umwaka wa 2024 niho igihugu c'Ubuyapani cashikiriza leta y'u Burundi inyubako za kijambere cubatse ku kivuko ca Bujumbura mu birori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yahamagariye abarundi kuvyaza umusaruro uwo mutahe. Uyu n'umutahe turose kandi mutahe uhambaye uhimbaye turose tukeneye. Rero tukamishe umwimbu mu kubungabunga no gukoresha neza ibi vyiza turose ku neza y'abenegihugu. Aha ngira ngo abarongoye iyi poro ya Bujumbura muca muvyumva ico mujejwe. Nikizobuza ko tuza turahaca turaba ko muriko muhakoresha nkuko bikwiye, hategereza gukamishwa umusaruro. Ikindi tutokwibagira nuko iyi migambi leta iri kwishiraho mu ntumbero yo korohereza abenegihugu ibikorwa vyabo vya misi yose, na cane mu gisata c'amahinguriro n'ubudandaji, ko abantu bose bogifata nkama bakabona ko ari bakwe barose. Mpamagarire abagwizatunga kugwiza umwimbu mu bisata nduzabutunzi mu ntumbero yo gukamisha umwimbu ikiyaga ca Tanganyika n'ibivuko vyaco. Ndashimiye cane abarundi bariko barakora amato kandi dutera intege n'abataratangura nabo kugira ngo batangure dukore ubwato bwishi kugira ngo dukomeze ubudandaji muri iki kiyaga ca Tanganyika. Tubutse ko hari n'ibindi bikorwa biriko birakorwa mu ntumbero yo kwagura ikivuko ca Bujumbura, harimwo no gusanura ibarabara ry'igihugu inimero 9. Abanyagihugu bo muri zone Kinama quartier Bukirasazi aho ni muri commune Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura imirimo yabo ngo ntiriko igenda neza kubera ikibazo c'ikena ry'amazi. Inkuru iramvuye na mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Ibikorwa bimwe vyo mu buzima bwa misi yose ntibirangurwa neza biturutse kwicikagurika ry'amazi. Aho ni muri quartier Bukirasazi zone Kinama commune Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu haba bakora akazi ko kudandariza mu mazu y'uburiro canke ibindi bikorwa vyo mu nzu basigura ko batoroherwa. Amazi arashobora gukama ugasanga aramaze nk'umunsi wose ataje. Nka twebwe rero duteka restaurant bica bitugora, abakiriya baza guhiga ibifungurwa bakabibura kubera ntidusubira guteka, ca tubihagarika tukarindira amazi abonetse akaba ariho ca duteka. Yagiye yamara nk'umunsi ibigura sensa rero kugira aho idushikire caba nk'igihumbi. Umva nk'umuntu akeneye gukoropa amazi ntaronka canke nyene umuntu akeneye koga amazi nyene urumva atayahari naho nyene gica kiba ikibazo. Ikibazo c'amazi twebwe tubona ko ari ikibazo kitugoye cane
kuko amazi arashobora gukama tukamara nk'iminsi nk'ibiri, dushobora kumara iminsi ibiri ijoro n'umurango amazi tutayafise. Turafise ikibazo kinini cyane kubw'amazi, dushobora kuyaha amajana 5. Kuyunguruza uri nk'umuntu wo hafi washobora kuba ufise nk'abana bakagufasha bakayikorera, udafise nk'uyikorera naho ufata ikindi karirihira. Amahera bivana n'ibivomesho ufise mu nzu, hari igihe usanga ufise nk'ibido 5 cyangwa ugasanga ufise nk'ibido 3 n'indebo nka 2, biravana n'ibivomesho ufise mu nzu. Abo banyagihugu baragira ico basaba. Saba yuko amazi yo kwamaho misi yose ntigera kamwe. Saba ko nyene muri leta badufasha, ndetse bakaraba ingene bashobora kudufasha tukaronka amazi, kuko amazi niyo buzima. Tudafise amazi dushobora kurwara ingwara zitandukanye, tukarwara kolera, amacinya n'izindi ngwara nyene zituruka ku kunywa amazi adasukuye. Tubibutse ko iryo cikagurika ry'amazi ricibonekeza no mu bindi bice bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura. Ngo haba ku mwana canke umukenyezi yibungenze ngo barakeneye imfungurwa ndemamubiri kugira ngo amagara yabo agende neza. Bivugwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amagara y'abantu Dr. Ridwine Baradahana. Keza Era Gloria niwe yaduteguriye ino nkuru. Inyama z'ibikoko ni imwe mu mfungurwa ndemamubiri zituma abavyeyi n'abana bagira ubuzima bwiza kuva umwana agisamwa ndetse anibarutswe. Byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida muganga Ridwine Baradahana mu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza. Comme une recommandation qui sortirait de ce forum, s'il y a moyen de mettre en place une politique obligatoire pour les ménages. Intererano notanga muri iri huriro ry'abakenyezi b'imboneza, nimba bishoboka gushiraho itegeko ry'umugambi yuko imiryango yose yotegerezwa kugira n'imiburiburi inkoko 5 canke 10 zitamagi kugira ngo ingo zose zironke imfungurwa z'ubwoko bwose ndemamubiri iva mu bikoko. Nibaza yuko arico kibuze mu mfungurwa z'abana kuva bakiri bato, ntibafise ndemamubiri zibafasha mu gukaburira ubwenge. Nimba dukeneye kugira abana muri kazoza b'ubwenge bafasha igihugu, nibaza yuko dukeneye kugira itegeko ku miryango kugira abana n'abakenyezi bibungenze baronke indemamubiri ziva mu bikoko. Instaurer une certaine politique de force pour les ménages pour que les enfants et les mères enceintes et accès à des protéines animales. Uwaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu gitaho agateka n'indero y'abana UNICEF mu rurimi rw'igifaransa mu Burundi, France Benge na mugenzi we aserukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe imfungurwa PAM mu rurimi rw'igifaransa, Sibi Lawson Marriott, barashimangiye kubijanye nuko abantu bose bo kwitwararika gufungura neza. Ugukura k'umwana no mu myaka yiwe ya mbere no gukomera ni ingirakamaro kuva gisamwa gushika mu myaka 2. Vyose birafasha mu gukurana ubwenge n'ubumenyi. Se joue en termes de développement du cerveau et de croissance. Ça veut dire aussi l'autonomisation des femmes, les capacités de petits producteurs, la résilience. Nukuvuga kandi ko ubwigenge bw'abakenyezi, ubushobozi bwo kugaburira abo bana, guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, tugize ivyo bizodufasha mu kugira amagara meza et toutes les autres choses qu'on a beaucoup ici au Burundi. Kwitaho ubuzima bw'umwana kuva agisamwa gushika ku myaka 8 nico cari civugo c'ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ku ncuro igira 5. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata co kwinonora imitsi. Abanonotsi bategerezwa kumenyera gukorera mu muco bakirinda gufata imiti yongereza ubushobozi hamwe no gutanga ibiturire. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Kasiye Basogomba arongoye ishirahamwe ry'ukoga mu Burundi. Jules Verne Nakimana atubwira idonido ry'ino nkuru. Kugwanya ikoreshwa ry'imiti yongereza inguvu no kugwanya igiturire mu nkino ivyo vyatumye ishirahamwe ry'urukino rwo koga mu Burundi ritunganya inyigisho kugira rikangurire abari muri ico gisata kuvyirinda nkuko bishikirizwa na Kasiye Basogomba rongo ishirahamwe ry'urukino rwo koga mu Burundi. Cari igikorwa cyo kubarira abanonotsi bacu n'abahagararikira inkino n'abatunganya kwimenyereza n'abajejwe ama club
ku bibazo bijanye no gufata bwa bumara butuma umuntu agira inguvu zidasanzwe atari iziwe, hamwe no kubabarira amabi ya corruption, bivuga nk'igiturire muri siporo canke gutunganya inkino zibesha abantu ngo ni inkino zabaye mu kuri. Ibyo biganiro rero nivyo uno munsi batiza kuvugana, uko mwayibonye abo bantu bose mvuze batumiwe. Nkuko vyashikirijwe n'abagiye batanga inyigisho mu Burundi, ngo ntaho kwemeza ko hari ikoreshwa ry'iyo miti kuko atavyigwa birakogwa. Kashe Basogomba yabandanije ashikiriza ko batatunganije izo nyigisho kuko mu Burundi vyabaye ndanse, ahubwo ngo ni kuko ari kibazo gihanze isi yose. Oya, ivyo bibazo ni ibibazo bihanze isi. Ni kuvuga yuko abantu bajejwe inkino kw'isi cyane abadutwara baduhamagara kwigisha ibyo bibazo kugira turonke abanonotsi bameze neza, badafise ubusuma n'imigenzo myiza. Umuntu yiroba kugira yoge gusumbya abandi canke yiroge gusumbya abandi atsinda uwundi aciye muri bijya n'ubusuma. Kubesha ko watungaje inkino bita manipulation navyo nyine n'ubusuma. Kandi tuvuga tuti sport uguhiganwa mu kuri. Mwamenya ko mu Burundi atamugwi usanzwe ujeje gupima no kugenzura ko abanonotsi badakoresha imiti yongereza inguvu, nubwo uwo mugwi watekerezwa ko buhari. Imbere yo kurangiza ano makuru twabateguriye, tubanze dukubitire hanze y'igihugu turaba yavugwa hirya no hino mu bihugu, tubwirwa na mugenzi wacu Brenda Irambona. Abantu bagera hafi y'imiliyoni 17 nibo bitezwe kwitabira amatora kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 9 gitugutu mu gihugu ca Mozambique mu matora y'umukuru w'igihugu hamwe n'abagizi n'amashinga amateka bashika ku 250. Abahiganwa bane bariko barakora igikorwa cyo kuzana impinduka, aho abanyagihugu baho bariko barashikirwa n'ingaruka z'imigumuko y'abajihadiste ikorera mu buraruko hamwe n'ibihe bikomeye cyane nk'imyuzure y'amazi n'izuba rirenze. Abantu barenga miliyoni babaye ngombwa guhunga amazu yabo kubera iyo migumuko, mu gihe abandi amamiliyoni bashikiye n'ubukene bukomeye bw'imfungurwa kubera izuba. Amatora yo mu ntara yabereye muri Mozambique mu mwaka uheze yari yaranzwe n'ubusuma. Ivyo bikaba vyaratumye haba imyiyerekano ikomeye mu mugwa mukuru Maputo no mu micungararo yaho. Dutandukire n'ayavugwa muri Amerika, mu gisagara ca Floride, inkubi y'umuyaga Milton yasubiye kwibonekeza ku rugero rwo hejuru ku wa kabiri igenekezo ry'umunani gitugutu. Imbere y'uko itera muri Floride, mwijoro ryo ku wa gatatu gushika ku wa kane, ico gihuhusi gishobora kuba igihuhusi gikomeye kurusha ibindi vyose, kimaze gutera iri zinga mu kinjana cose, nk'uko bivugwa n'umukuru w'igihugu Joe Biden. Milton ni igihuhusi gikomeye cyasubiye ku rugero rwa gatanu ku rugero rwa Saffir-Simpson, arico gisumba ibindi vyose, inyuma yo kumanuka ku rugero rwa kane, nk'uko ikigo ca Amerika kijeje ibihuhusi NHC cagabishije ku wa kabiri. Ico gihuhusi kiriko kiva mu bumanuko bushira uburengero kija mu buraruko bushira ubuseruko. Igihe cyariko kiraca ku nkengera y'izinga ya Yucatan muri Mexique, na numwe yapfuye, ahubwo hatumye habaho gusa ibintu bimwe bimwe vyononekaye. Nino kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu duciye turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye. Tubakengurukire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana, dukengurukira n'abayatororokanije gushikaho tuyabashikiriza. Ibiganiro birabandanya kumbonesha kure yanyu BTV Burundi.